Yeah, what's good, me people? Amakuru se mumeze gute muraho? Yeah, murabizi murinze munyumva canke mukambona kuri zino screen guys, mama mubizi ko ari ebana exclusive after exclusive, update after update. You know, it's a MCB Black $1 country, the MC. Original voice the week 257, the master, the teacher, aka the verb killer. You already know my people. Uyu munsi guys ntavyo kubatinza ariko ndaje ngo tuyage kwa kano kantu gato gusa, ariko ndakwibutsa ndanagusaba yuko nimba utaramakinga sure ngo kande subscribe, comment ushiremwo imiriro, flag y'igihugu urimwo naho onye numva turiko turajana guys. So rero this time round mubikore tujane ngo kimeze gute guys. Guess what, nibaza ko mwabibonye ni Bruce Melody itaye iwacu canke Munyakazi, ni Irene muri ndahabi na fatakumavuta. Yeah man, ku munsi w'ejo umuntu witwa Bruce yakoze iganiro kwa Irene, bazavuga ngo Melody ngo ibiki n'ibiki, bagasakuza ariko uwo mugabo guys azavuga nabi guys. Amajambo yabwiye Irene mugende muyumve guys, ngo uruhara ngo ibiki ariko ico ntabwo ejo twaje kuvuga ko I think that joke nyine bari kujokinga, maybe n'abajama baramenyeranye. Ariko guys babajije Melody ikibazo kivuga ngo Melody umuntu yitwa fatakumavuta ubu tuvugana ari mu gasho arafunzwe kandi n'umwe ari mu bantu bari muri timu yawe. Iski wewe ubivuze kwiki? Niki wosaba? Niki woshikiriza abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki muri rusange? Muhungu Melody canke Kinyusi ibintu we yivugiye yavuze ngo nta n'amakuru nari mfise, kandi n'umuntu ari muri showbiz guys, ivyo ababizi kandi ari no muri timu yiwe. Ni umuntu yirirwa azunguruka ku ma TV online akora amatuwa avuga yuko this guy Melody arenze, mugo umuniga wari mu bibazo Melody yari ngaho onye nta no kuvuga ngo kimeze gute guys. Urumva iyo scam tuba tubayemo, umuniga wari mu bibazo ari mu buroko, mugabo this guy yakuza avuga ati yo kimeze uku, nimba yaravuze nabi yaragize iki amuvuge nyene kuko ijwi ryiwe rishika kure, afise abantu benshi bamukurikirana bamukunda. So guys ntabwo ari ikintu ciza yishuye ngo ntavyo nari nzi ko anafunzwe, ngo ariko ndabimenye ngo hama ngo kandi ngo bamufunze, ngo je nibaza ko ntarimwo. Urukumva guys, uri kumva isikamu y'abantu duhendana ngo n'abajama ngaho onye ngo mugendana n'umuntu. So guys rero abantu iki kintu kabisa ntabwo ari akantu keza Melody wadekonye, ahubwo nugaruka mu biganiro kuko n'ubundi urahama umengo uri umunyamakuru, abantu akantu gakosora ni munaho fatakumavuta navayo tumusabe ikigo mubwira ati I'm sorry my guy kuko abantu wadekonye kabisa.